akarorero. Twari tumaze iminsi turiko turasuzumwa n'ishirahamwe mpuzamakungu rizana mu gihugu c'Ubusuwisi SKS, risanzwe ari ryo ryaturonkeje amasertifika 3 adufasha kwigiza inyuma ibijanye n'ubuziranenge butandukanye, kuko musanzwe mubizi yuko dufise amasertifika 3 ya rwego rwa izo rero baziduha zikagira garanti novuga y'imyaka 3. Muwo mwanya rero w'iyo myaka 3 buri mwaka iryo shirahamwe ryazituronkeje ziraza zikaduherekeza kugira zisuzume zirabe yuko tukiri mu murongo mwiza wazo, kandi ko tubandanya twongereza ubwiza bw'ibikorwa dutegerezwa gukora. Rero nico gituma twari tumaranye iminsi n'uyu adufasha ava mu iryo shirahamwe kuraba urugendo turimwo aho tugeze. Nivyo rero uko basanze bimeze nuko mu vy'ukuri yasanze tuguma dutera intambwe nziza cyane gose mu rugendo kugira ngo tugume duhagaze neza mu byo dusabwa n'aya masertifika dufise 3. Yadushimiye rero yuko tuguma dutera intambwe buri mwaka. Mu kudushimira sukundi isuzuma ryizo zose ko ari 3 nta nimwe yashoboye kudutoramwo akanenge. Yatumenyesheje yuko twataye intambwe ikomeye, ko zose twazihagazemwo neza. Gusa rero araheza akongera ati naho zose twahagaze neza, ni ngombwa ko tuguma duhagaze neza dutera izindi ntambwe. Ari naho rero yaciye atubwira ati aripfuza yuko iki na kiriya atwereka ico twoguma tugira inguvu zidasanzwe kugira tuve mu gushira mu ngiro mu buryo busanzwe tuje mu buryo budasanzwe, arico mu rurimi rw'ifaransa yisati dutere tuja muri excellence. Murumva rero yuko ari umunezero kwishiramwe FOMI ko tuguma dukorera mu mategeko mpuzamakungu. Ivyo bikabandanya bidutera intege yuko ibikorwa turiko turakora bizobandanya vyemerwa mu makungu, nk'uko n'uyu munsi biriko bigenda vyivugira mu bindi bihugu. Nicerekana rero yuko turi kugahiye, ari naco gituma n'ibindi bihugu biriko biguma bihurumbira izi fumbire duhingura muri iki gihugu cacu ciza cyo Burundi. Sagaseseshwa rumuri, ibihugu biguma bikurakuranwa mu gihugu cacu cyo Burundi biza gusaba yuko vyoronka amahinguriro mu bihugu vy'iwabo, ni ibihugu vyinshi. Ibi rero izi ntambwe tuguma dutera n'aya masertifika, izi sertifika zirifisemo uruhara rudasanzwe, kuko nizo zigenda zemeza ibindi bihugu yuko amafumbire duhingura akwije ibisabwa mpuzamakungu. Noneho akagunguza ni bimwe mu minsi heze mwabona hariko harugurugwa ishirahamwe FOMI Dodoma. Mwarabonye ibihugu vyari bihari, hari ibihugu birenga 6, 7, 8. Ivyo byose biza bikurikirana kanovera k'iyifumbire ihingurwa n'uruganda FOMI. Rero n'umunezero ukomeye cyane gose dushimira n'irishira hamwe ryo mu Busuwisi SKS ribandanye ridushigikira
ribandana riduherekeza, muze muhore gutyo, kuko ivyamwa vy'ukuntu muguma muduherekeza biguma vyigaragaza, biriko birigaragaza mu makungu. Rero mubifisemo uruhara rudasanzwe, arico gituma twobasaba ko mutuguma hafi kugira maze iyi fumbire zihingurwa na FOMI zibandanye zivugira zo nyene mu ibihugu vya Afrika. Kubera iki? Amatwa nsumira nuko shobora no kuzorengana imbibe za Afrika. Aha nashaka nababwire yuko hari igihugu kirengana imbibe za Afrika kimaze kuyipfuza, ariko uyu munsi sindakivuga, kuri ubu tuzokivuga nihagera. Murakoze. Ifumbire y'akarorero.